zitandatu zirariza iminota 11 hano muri studio za Radio Gatatu FM akaba ari umunyere gukurikirana amakuru muri rimi kavukire tukaba tugiye kuyashikirizwa na Bigirimana Armel ndakuramukije kandi ndongera ndaguhikaze ndakuramukije Felicien ndabaramukije nshuti bakunzi muri ko muratega amatwi Radio Gatatu FM kaze mu makuru yuno musi igenekerezo rya 15/0 mu mwaka 2020 n'akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Nawiga kubumba ngo bahere ku ntango ivyo navyo biravugwa n'umwene gihugu muri commune bugarama aho yahisemwo umwuga wo korora ibitungwa. Mu gihe abarovyi bari bamaze imisi bari mu karahuko basabwa gutangurana umwete mwishi nkuko bari basanzwe bakora ivyo navyo tukaza tuvyumva muri ano makuru. Mu binga bw'ivyuma turi kumwe na Ciza Jean Mukanya n'inkuru imwe irambuye. Muri sanze muri radio Magara tamze fe Ndasubiye kubaramutsa nawiga kubumba ngo ahere ku ntango ivyo biravugwa n'umwene gihugu wo muri commune bugarama aho yahisemo umwuga wo korora ibitungwa agira ko ahamagarira n'abandi gukora uwo mwuga ndetse bagahera no kubitungwa bito nije imbere Nelson ati ubuzima ntiburi mu kiyaga Tanganyika gusa aravuga ukuntu yatanguye umwuga wo korora ibitungwa ndetse n'ukuntu afata ivyo bitungwa vyiwe reka tumutega amatwi yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Gasaba Tofigas. Hanyuma muri iki gihe ndiko nkora ibikorwa byo korora niho ngibitangura si ibikorwa menyereye cyane ariko kandi ndiko ndaraba ingene muri iki gihe bimeze ishizemwo kugerageza korora kugira ngo ndabe uko bizogenda ico nakaburira abene gihugu buryo ubuzima sukuroba gusa kuko ino wacu turoba no mu bworozi hariyo ubuzima nk'akarorero jewe nihaye korora inka kandi inka irimwo mwimbu w'amata amatazana amafaranga urimwe no mwimbu w'intabire naho abantu benshi batabizi n'intabire nayizana amafaranga hanyuma inka nayo izogwira izana amafaranga urumva uzohava usanga isa n'urya afise igipe mu buryo bwo kuronka amafaranga urakoze jewe nahereye ku nka ariko sinohanura abandi bose ngo bahere ku nka nuko je byo byanshobokeye ariko ugomba gutera imbere ahera ku kintu gito arashobora guhera ku nkoko guhera ku ipanya ashobora guhera ku rukwavu n'imbata ikututuntu duto umuntu rero yishizemo kutworora twari twose nawe two budukwavu hirya y'ejo turamushikana ku mpene akaduga gutyo rero nshobora guhamagarira abandi bose abene gihugu ntarondere guhera ku mutahe munini buryo utera imbere ahera kuri dutoya ku bintu bikeya rero uwohera ku ngurube abishoboye utabishoboye arashobora guhera ku rukwavu udashoboye urukwavu arashobora guhera ku ipanya canke ku nkoko kandi ibyo byose biragushikana ku iterambere kabaho kandi ukabeshaho n'umuryango ndabitanguye nta mwaka ndamara ariko ingorane duhura nazo nizicanye n'ingene uzigaburira kuko burya igitungwa cyose gisaba ingaburo kujya ku muntu ko igitungwa kirakeneye ingaburo ntanga nguvu ingaburo ndema mubiri nasanganya ngaburo rero mu kurondera izo ngaburo niho hari ingorane kuko bimwe bisaba amafaranga iyo utayafise urumva ko igitungwa cyawe gishobora kumera nabi iyo niyo ngorane nini novuga mfise ijanye no kuronka izo ndya zikwije byangombwa. Reka makuru yacu tuyabandanize mu gisata cy'uburovyi mu gihe abarovyi bari bamaze imisi bari mu karuhuko basabwa gutangurana umwete mwishi muri kino gihe basubiye ku mirimo yabo ya misi yose ivyo navyo tukabibwirwa na Emmanuel Mvuyekure arongoye umweha wa Magara aho yagiye akeburira abarovyi gukunda akazi nkuko bahora ndetse baganasuzuma ibikoresho vyabo basanzwe bakoresha reka tumutega amatwi. Ego impanuro ni yayindi nyene icambere twobahanura gukunda akazi kandi mu mirimo ya misi yose barabizi ko abarovyi n'abantu basanzwe bakunda akazi twobahanura rero yuko bomanza kuraba ibikoresho bajanye mu mazi kuko kino gihe ni gihe c'imiyaga itandukanye udashobora kumenya iyo umuyaga uzananye na cyane ubwato ukoresha urusenga amakamba kuko ivyo biri mu bikinga naho umuyaga uteye ivyo bikomeye nta ngorane abarovyi bashobora kugira hanyuma ikindi nta mujinya abarovyi bigira bajana abarovyi abantu bahezagiwe bama baryohewe kandi amabiteze kuronka hanyuma ico tubipfuriza umugisha Imana twizera ko izowuduha muri kuno kwezi kukadusumbira ukwezi guheze turizera rero yuko tubizeza kandi tubaremesha yuko ku kwezi kudasa no kurenganya kuko imbere hama ariho heza gusumba inyuma iyo umuntu avuye turizera rero yuko abarovyi uno munsi bazanye umwete munini n'ishaka kandi Imana nayibona yuko baje bafise ishaka kandi baje kurondereza kuduhezagira kandi bizogenda neza no baremesha rero kandi nizera yuko no ico bazoba baronse bazogikoresha neza kugira ngo kibafashe mu kuyungunganya kwa misi yose mu miryango iyo n'umwuga tumenyereye n'umwuga novuga ati n'umwuga Imana yaduhaye turamenyereye rero ibura nironka
burya iyo muhanya akazi n'umuntu ntuma muhanya akazi ngo mutokane ahubwo muraja inama ati biriko vyanka kubera ibi canke biriko bikunda kubera ibi. Je nibaza ko atagutukana kubamwo mu kazi k'ikirovyi kuko twese turakundana turi bamwe duhana ubuzi tuzinanye kandi je ndizera yuko umurovyi ababuze ubuma wamuhaye akazi wizera ko akazi ntubuka muhaye utizera yuko akazi kandi gitanga n'Imana haje niho bitugorera gusa igitanga n'Imana icimana yaguteguriye ku kwezi ku munsi ugenda ukironka. Eka n'abarovyi nabo baravushima ukuntu bitiko baritegurira gusubira ku mirimo yabo iya misi yose ndetse bakanavuga yuko babanza kuvugana n'abakoresha babo mu kubashikiriza ivyo baba babona yuko bakeneye. Elias numwe mu barovyi reka tumutege amatwi hakaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Nitangura ryo kuroba ukuntu tuvyitegurira icambere na mbere tumaya gushika kwa badatabuja kumbure tugatanga raporo y'ibintu tuba tubona yuko bibuze ari vyerekeye ratio ibintu biba vyarononekaye ajya amatara dukoresha birashika gacika tuca tuyatwara ku bafundi bakayasudira baca tugira no gusuzuma insenga dutwara mu mazi ko ziba zifise nk'ibisokwe asanasana dukoresha umuta. Ico dukora tuca dukoresha igifundi umuntu aba yarije hajya mu kazi kose kabaho kwiyeranja kuvuga yuko tuca dukoresha gufunga hama tugeze ku musenyi no kuvuga ntituca tuvuga ngo turafunze kubera twatabutse ngo tuce tumanuka aho tuba dufunze kugira ngo twifashe kugira turabe yuko dusubizayo urusenga hanyuma turobe mugabukeye tuca tugirante tuca dukora dushitse ku musenyi tuca turusanza kugira ngo turushone aho hantu rwatabutse ni kuvuga yuko dusanza urwo rusenga gaca dukontora n'ahandi hantu bahatabutse kugira ngo twasanesane. Ico dukoresha nico bita imiburusi mugabo mu kirundi cumvikana twega abarovyi tuyita imita muga ntibishika bivanye ngo nuko zitaba zabonetse nkeya turazizana urumva nazi zisigaye ziba zagiye muga bishitse rikaba ribura kumbure risanzwe birashobora gushika tukagaruka uko nyene uko twagiye imboko boko nirasho tukagaruka kuyisaba ngaha kuba dukoresha ivyo bavyihwejeje kubera arakazi basanzwe bakora nka benshi usanga baba baragakoze barabitahura yuko umwimbu twasanze atawuriyo ivyo ntibibabaza karekare nkuko umengo twege twagiye kurondera ivyo tudashaka baba bazi yuko twagiye turondera ivyo dushaka twese kugira ngo turonke nabo nyene baronke. Akaba naho turangirije amakuru yacu reka ndabashimire mwebwe mwese mwari muyateze amatwi nkengurukire bagenzi bacu mu gisata cyo gutorokanya amakuru batokanirije shimire ciza Jean yatumye amajwi abashikira amakuru nayo mukamwe yashikije na Armel Bigirimana mugira mu bamubaho. Gwino muri sanze muri radio Magara tamze fe